nta mutima ufise wo gupromoting ibintu vyiwawe kuko mbere yo kubipromoting abandi ubanza kubipromoting wowe ubwawe we tumaze tubikunda hama bise nawe karirimbizo nawe nyene kandi sino mukondana kuko bivana n'ivyo nibiko biradudubiza muri we ivyo mu magandika rumva ngo isezerano wambwiye isezerano ry'ubuzima isezerano ntashobora kwibagirwa be na gato yuko tuzobaho tutegeza kwambara batu yabanje bakiga kandi je nyine nubwo nako ndabona amafaranga haba kandi negerezwa kuriha ofite ari kwizera kubisazi hari kwizera kubisazi bon nubwo mama dahayi bategerezwa kwiga kandi je ntegerezwa kuriha nka Didier muco bana n'ubuto bwa ibibazo biragoye kwishura ariko barayajya ni ikibazo kivuga ngo mara turashaka kumusha bitekeranira cyane ku mazina wamaze kuyavuga ni Didier muco yego nabandi ndigaza bako badukurikirana bamaze kutubona cyane kuri Isezerano so second dika kwirukanga cyane gose tuze kwihereza ko neza tubwiganira ico nshoboye ndadushaka ko shoboye byinshi cyane ariko tugihuganira mu gushanza ukora cyangwa se mu kuririmba indirimbo mpimbaza-mana Didier mukumbure abakurikiranye mbere hano kuri na televiziyo yacu Didier muco yabitanguye ryari byaje gute byinjiye mu gutita gospel Madame Makegos. Okay. Didier muco yabitanguye mu 2016. Twabitanguye so uvuga ngo no kuvuga ngo duhere aho twabonye aho byatanguriye neza. Bihagenda birakura tuvyisangamo dusanga nibwo buzima. Muco muri tuvuze gospel twakunda kuvuga indirimbo mpimbaza-mana tukunda ngo je ndirimba gospel tuvuze gospel twashatse kuvuga iki? Bo tuvuze gospel no kuvuga ngo ni indirimbo novuga ngo zigaragaramo cyane izina ry'umwami wacu Yesu Kristo niko ndayibona jewe iyi ndimo nshaka kwemera ko ndavuga Yesu Kristo nibaza ko iyo ndirimbo ari kintu nibaza ko bari isanzwe twabanze kumva ko uririmba gospel fa kumva indirimbo irimo Imana egari gospel bon basha gospel mvuge gute bon gospel novuga ko kuko nagenda bwe ko nabajya abandi barimo indirimbo zo kuremesha abantu zitari ibintu bya Yesu nabonye ni gospel kubera ko ni ikintu kigenda kigasanzara mu bantu kigakwira mu mitima yose ni kuvuga ngo ni ikintu abantu ndabuze ndagisigura reka twana twifatire ko ubutumwa bwiza nta kintu ubutumwa bwiza ubu Didier muco aririmba kubw'impamvu yawe Didier muco aririmba ahubwo si kuririmba nabita guhimbaza kora kuririmba oya nibisanzwe n'amahoro menshi voilà je mpimbaza kora ko nzi ko ari gihe nahagurukije kugira ngo nshobore gufasha imitima ya benshi rero mu bantu Yesu Kristo yahagurukije nanje ndimo ego ubundi guhimbaza ryari guhimbariza asha guhimbaza n'ubuzima bwa misi yose no kuvuga ngo turi muri douche turi muri salon turi mu mablage tuma duhimbaza kumva amashengero ngo reka rero twakire ngo baririmbye ngo mu mwanya mwiza guhimbaza no gutaza c'est comme si n'umwanya nyene birafise umwanya bon je nibaza yuko haba habaye ikibazo cyo kutagira cyo kutabitahura cyane kurusha mugabo nawe ni kubikora sikosa ni nkuko donc ni nkuko nyene donc no vuga ko ariko baravyakiriye muri bo ukuntu ni imvugo bakoresha mugabo bundiho guhimbaza n'ubuzima bwa misi yose n'utwo turahimbaza ego okay muco yatwepa kandi gukora igikorwa nyezina mu 2016 bikuvuga ko muri iyo myaka gushika n'uko turavugana aramaze kubona ibitandukanye muri gospel turavye rero nka muco gospel mu gishacu Burundi ayishusho yaha canke ayigicapi cyagushika n'umunsi mu gihe kitari kinini cyari gito abimaze bo gospel jewe kino gihe no vuga ngo ni ikintu kiriko kiratuma mpura n'abantu benshi gospel kiramuza n'abagenzi abantu ntazi abantu bari mu gihugu cy'u Burundi canke batari mu gihugu cy'u Burundi ugasanga bari no hanze y'igihugu cy'u Burundi rero gospel no vuga ko ari ikintu kuri jewe reka mvuge kuri jewe no vuga ko ikiramunza n'ibintu ntagakwiye guhura navyo canke nategezwa guhura navyo kuko gospel ni inzira ikiranshikana neza iyo ndiko ndaje tugiye kuri rusange naho gospel ensemble y'u Burundi muco ayibona mu ishusho yayo ukunda ibona igicapo
igicapo nico kugira ngo ikuze abandi cyangwa n'abari inyuma babandi baba nawe wifuza gutera intambwe muri rusange niko je ndabibona. Je vais dire muco urabona turavuga ati kuva kuri ba legend ba Dudu ba Panel igicapo kimeze gutya ariko no munsi muri benshi cyane nuko n'urwaruka rwinshi ruriko rurahaguka mu gukora mugabo yamuvuma twabona ko bagiye batama ukamenga nitwe turabona uko byategereza kandi kabo kavuze kasabana mu gihugu cyose mu mashengero yose ariko ubu hari ahantu usanga n'indirimbo umurivyi yakoze ukasanga imatanye beaucoup plus n'ivyiza ngo by'ishengero giwe ku buryo nani mashengero dushaka kwivuza. Ndacumva kandi ndamaze kukibona bonsi gambe. Nivyo bitumwe n'iki niko mukora muri benshi mugabo nta muvuma tuko turabona gospel ko byategerezwa bifatanye novuga n'igiharuro cyari ko bakora gospel. Ntambamye imizinge muri nyinshi ubona ko zo yinyizaje. Bon kuri jewe nta ntambamye ndiko ndabona ahubwo intambamye iri mu kuvuga ngo ni ikitwo turatanga hama tuko tubereza abandi ni bande bako baravyakira eske bako bavyakira gute eske nivyashika hanze hari imitima y'ubufashwe eske ndiko ndabikompoza kubwa abajene gusa canke kubwaba gusa canke kubwishengero ryanje no kuvuga ngo message no kuyitumbereza neza amikini naco tudashize mu bintu byo kujija umuntu naka muri rusangi novuga ko hakenewe gusenga tugasenga mwemera katuyobora ibindi bisigaye navyo nivyamwemwe. Mbega ubundi Didier hano mu Burundi turasa amashuri y'imiziki arahari arahari abarindi ho bayitabire nkuko byategereza kugira ngo bifashe namwe turi muri rusange turi kuri muco. Bon novuga ngo nubwo amashuri ahari si bose bayitabira novuga ko uwo bavyifuza cyangwa babikeneye ni vyiza ko twogirana cyane cyane ko natwe nyine tuba turabatera intege mu byo bakora. Muco ubundi muravuga ko muri rusange abaririmbyi bameze nk'abashigikira ntavuze indirimbo zabo bavuze iz'abanyarwanda n'ahandi ariko ubwanyu koko turacari muri rusange twe tuvuga ngo bayakana banaka ubwanyu murashigikirana neza koko? Nukuri turashigikirana Yutera babe ntavuze banaka. Nta kibazo ndavyumva ndabitahura. Novuga a 60 turashigikirana. Ndavyumva kandi ndayibora nukuri. Na cyane cyane ko tuba tunakina namo aba journalist kudushigikira mukadufasha kugira ngo ibikorwa byacu bishoye gushika kure kurusha. Bigahera hagati yacu. Kuko urumva uravye muco ashaka gushira ku ndimbo kuri kibi yawe. Gasanga nko mu munsi tusheke tukakena amasa ku munsi. Gasanga abarinzi bamaze kuja kwira no kwishigikira vraiment no kwiyabonesha ni bake cyane. Ariko ifareke mwebwe nyene. Abone za mbere nyinshi cyategeze ko abarinzi bagenza aho. For example je novuga ko ejo niyo nahabwa isezerano. Niyo nahabwa indirimbo chance yanje isezerano. Ikintu cyambere natanguye kubona. Mukuri vraiment nubwo navuze 60% irashobora kuba ari 80%. Reka basi okay reka mvuze muri rusangi ushobora kuvuga 60 mugo mvuze kuri jewe je ni 80. Reka mvuge muri rusangi. Donc hari umuntu avuga ati I need gushigikira bino ariko ndabuze mega kugira nshoboye kuja kuri nuze nshoboye kubikurikirana neza kurusha. Ivyo navyo biri mu bintu vyotuma tuvuga izo 60%. Basi yo mwaka meme anako yagushigike natwe mbiza yose. Ndazindira bira. Ego. Kuko ufite murahantu. Mbabarire ndabivuye ko niko ndabibona. Murahantu mengo batugashikira gose muco umuntu tugiye kumuhitingisha. Ugasanga ori yategeza ko nangiko nkuko ari ici. Na cyane cyane ko atari bibi. Ego nabisi kandi muri kuri kunzira imwe. Mwese ko ndi gospel ntabwo murahiganwa nikogwa mutegeza gushigikira. Ari siko mbwira muco ngiye muri rusange. Nukuri muri rusange. Nandi cyo kintu mvuze umaze guhamaka dusu telefasi. Ndamaze kukibona na cyane cyane ko mu gihe tubonye mugenzi wacu ashoye gukora igwa nk'icyo tukamufasha. Kugira ngo nawe nashoye kuvuga ati gaburya sindiko ndikora ni ibintu ndumva. Burya ndafise abandi ko turabikorana. Je nibaza ko ari ibyo frame. Yego. Imbere ko twinjira rero ku ndirimbo ya muco nyezina harakari kanukanye gusangiye kumubaza. Ko usanga ukundi kuntu umuco nk'udutwa gutume nko muri event kanaka ukanyuma indirimbo zine cyangwa zitanu atari yawe n'imirimo. Bon. Akantu koko nika twerekana natwe abantu ko muri ko mudukundisha iby'abandi tweko dutuma dukunda iby'wanyu. Bon. Kuri ivyo novuga ikintu kivuga ngo mu gihe bishitse akaririmba indirimbo z'abandi
benshi sumwe okay reka nubundi nanibagiye ko tuvugira mu kivunga cyo cy'abandi doke bose tushize bose hamwe fata ndiko neza ntambamyi yerekana ko ibikorwa byanyu bita muvinga nkuko byategerezwe rero nibaza ko muri uwo mwanya nta mutima ufise wo gupromoting ibintu vyiwawe kuko mbere yo kubipromoting abandi ubanza kubipromoting wowe ubwawe tumaze tubikunda hama bise nawe akaririmbizo nawe nyene kandi sinomukondana kuko bivana n'ibiko biradudubiza muri yo ivyo mwe Mike arasunika biramaze gushika umuntu umwinvite akagenda imbere y'abantu anaga imbere y'abantu yagenda yateguye ivyo yateguye ukatusanga sije agiye gutanga ugasanga mu mutima haguma hadudubiza ibindaguma zibindi bo mugabo mugihe bishitse ukumva wo shora kubona cash muri benshi tumenye ko bari nivyo nako ndavuga nivyo nako ndavuga rero mu gihe bishitse ukumva wogira ivyo wawe bitegurama uzu bitange mu bandi kandi bica bifasha nabandi aha reka twinjire mu ndirimbo no bitaramana n'imisiri amasaha ngira hafi dushike rero muri 50 n'abasi tureke karaktere yageze narashika sinzi karaktere yagiye ko nazo bitaramana dushike bon isani iragira neza kandi nikeragwa kugeza rushimishije kiragwa mu bantu karara mutwari kumwe na Nyagasiramo gasubiramo sindamukubwira nta kibazo rero atugenda indirimbo Isezerano wayanditse bigenze gute wabisunikiwe n'iki kumva kwandika isezerano imana yarakubwiye hama wumva ati none ryatevye ndayishuza cyane Fopase ibabu bigoye kwishura ko Fopase ari mu journaliste twakoranye ikiganiro acambaza kuri mwe nivyo nyene tesanga marira yakorotse kubera ko ni birebire ni birefu ni story ndende majambo avunagwe novuga ko indirimbo ntago nayanditse nkuko sanzwe mbona nandika izindi kako ni indirimbo narose mu bihe bigoye kandi yaje mu buryo bwihuse ni bukigembura mutama igendo sinkuru yuko ibintu bitagenze neza igendo sinkuru yuko ibintu vyayangaye donc niho nashoboye kumva amajambo atangiye kumanuka mvuga ati ndabizi neza yuko papa nugapfuye mama nawe akaba atari hino ari mu Rwanda igiye kwivuza nacyo mvuga ati bebe tuzobaho nangura kumva nyine amajambo tangura nyine kumanuka ndandika numva ngo isezerano wambwiye isezerano ry'ubuzima isezerano ntashobora kwibagirwa bina gato yuko tuzobaho tutegereza kwambara batu yabanje bakiga kandi je nyine nubwo nako ndabona amafaranga haba kandi negerezwa kuriha ofite ari kwizera kubisazi bon nubwo mama dahayi bategerezwa kwiga kandi je ntegerezwa kuriha nka Didier mucana n'ubuto bwanje n'imyaka mfise nkabwa ati ariko negerezwa kugira iki gufata ikibanza mama ategerezwa donc ntegerezwa kuzifata kuko mama ntago byari kunda ngo ave mu Rwanda ngo aze navuga ati none biri bugende gute kandi imipaka irugaye ariko ivyo vyose indirimbo narayanditse shoye kuyandika nkuko nyine nabivuze zaragenze neza igihe kiragera mama arasoragaruka mugabo bw'imama biramutangaza aravuga ati ibintu mbonye nibibaho ndavuga ati ahubwo rero vyemere kora ko Yesu Kristo yabikoze ego inyuma ya mwanya muto Didier Didier ikaramana hari feedback umaze kuronka nyuma y'indirimbo yo umuntu ushaka kureka yegera yumvirije bakakucanga témoignage nubwo hataragenda umwanya munini gose témoignage maze kuyaronka kandi tari make menshi gusa les commentaires sanga ziteye agahinda gusa ikintu cyambere cyangoye ni kuri ko nasanze arimo n'abakuru banje banyitangiye mu muziki ndashaka kubavuga ariyo Eric Redemption hariho ba Jerome God's Believers nuvuga ngo nabantu bariko barakomanta bakavuga uko ibintu babibona arashaka kuvuga ati song imeze neza video imeze neza na message kuratanga tumva ko ari message tomoye rero ni ibintu byangiye mu commentaire ko ndabibona nje mvuga ati burya ibintu birabaho wow biraryoshe kubona ko mukuru wawe ashaka kuza doke mukuru ashaka gushigikira muto iki naco ntibagiye mu vyo wanje masezerano nawe nyine nkabona ikara komanta nawe nyine afite cyeka bivuga ko nukuvuga ngo ni ibintu biza bikatwongera intege twavuga ati burya rero turashigikiwe malgré ko two turagira yes ndiko namba nirorera ivyo ni ibintu rero nukuri vraiment banavyumva abantu bose bagiye barakomanta nukuri birangiye gose cyane gose bo sindinze kubavuga mu mazina bose ni benshi gose uko ama commentaire ni benshi kuvuga ngo ndayaheze ama commentaire ni menshi abantu bashinga inahe nawe okay ndamuvuze
ntibavuze bose hariho benshi baditse umugabo muri rusange. Okay, nta kibazo. Jessica nawe ndamuvuze kugira ngo navaga ikiganiro bitaragira. Abuza kwisanga utamuvuze izina. Ya. Nukuri sinobaheza bose ni benshi amikina cyo inahe ni nyinshi abantu bavuga ati for example ngo jewe ngo nari mazi igihe ndi mubiye ibi nibi mbwa kuva umunsi numvise isezerano hari ukuntu ndiko ndumva ikintu kintangaza nuko ama commentaire menshi abantu bakora yatera sinabo ngaha cyane abo ngaha barimo mugabo benshi ndiko ndumva nabo hanze abantu bavuga ati indirimbo hari ukuntu vraiment hari ukuntu irimo message ukuntu murakoze cyane reka mukura neza ikiganiro cyacu rero uducishizeho gato kujya indirimbo yawe bwa mutara amatsiko n'atari bwayumve birukange kumva iryo sezerano twiko turavuga numvise kenshi barivuga hirya no hino simbibone negereje isezerano negereje icuza mvuga negereje isezerano negereje wa munota icozi neza nukuzoshita isezerano sezerano wambwiye isezerano ry'ubuzima isezerano nazigera nebagira voilà. Tubateye amatsiko mwirukanga mubize yose cyambere subscribe like share na comment mutko dishaka cyane gose reka rero mwanya mwiza wo kurangiza ko tubica nk'edutatu ubuzima busanzwe ubwo hagati cyane kuri music aha twishura muri 30 seconds okay Didier Muco akoresha telefone amasanga ku munsi Didier Muco akoresha telefone amasaha nubwo ko umwanya wose ufite birangora 24 ntago ari 24 ntabwo nuvuga ngo ni 30 seconds zaheze merci akakibazo kabiri inyuma y'indirimbo commentaire ya mbere yatanguye ngo tavuga izina commentaire ya mbere yanditse yanditse gute commentaire ya mbere ni indirimbo ndayikunze nta kibazo uzobabwira ko ari byo bitagize akazo kagatatu ikintu wari witeze ko nza gukoza ntakubajije nicane ibibazo biragoye kwishyura ariko barayajya ni ikibazo kivuga ngo turashobora kumusha guteka ikiganiro cyacu thank you too turashimye gose turashimye ngene mwatwakiriye muri no studio Imana ibongera umugisha kandi uwiteka ashikare kwagura amen yeah